Yes, turamukije cyane mwebwe mwese mudurukirana bari mu Burundi hanze y'u Burundi ni mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho herere. So mani mejone mabuto rakora sabonisha subscribe no bikore kugira ngo ibintu bibandanye bigenda gute bigenda neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Turaje tugarukanye umwe mu basesanguzi bacu asanzwe aserukira ikinyamakuru Emotion Talent TV, nanje nkabaserukira ikinyamakuru Linkarene ya TV canke kumugwa media hose muri hansanga. Tubibutsa ko mwokora sabonisha subscribe kwiza imbuga zose kugira ngo ubutumwa tubashikiriza buzoze bubagiraho ukuri kwame. Tubibutsa neza ko tubasigira ikibanza cyo kuganiriramo ari cyo commentaire. Wakunze kino kiganiro gipartage ugisharinge ugira na like kugira ngo abagenzi canke inshuti babandanye babona ubutumwa tubashikiriza canke ibiganiro tubashikiriza buri munsi. Reka ngende ndamwakira Mr. Abdul, karibu cyane bro. Asante sana John Mabu. Urameze neza bro? Safi sana, nongera ndanabaramutsa n'abadukurikiranye. Haba kuri Emotion Talent TV, Linkarene Alu no kumugwa media. No kumugwa media. Yes Abdul. Yo. Umunsi wari umeze gute kuri wowe? Namarame cyane, namahoro n'ukuri ndashima Imana. Ibintu bimeze neza. Ndashaka akajambo kamwe woshikiriza abantu badukurikirana muri wa mugambi nyene wo kubamenyesha ibyo turimo. Mbo kimwe gusa nuko no babwira yuko bakwiye kudushigikira cyane na cyane yuko turiko turishira hamwe kugira ngo tubashe kubashikira aho badashika, cyane kubashikiriza amakuru, kubashikiriza byinshi mu biba biriko biracaho muri iyi minsi. Tunababwira ati burya gushigikirana n'ikintu cya mbere cyiza, na cyane yuko iyo dutera imbere bituma dushika kure. Yes, ejo tukazotanga akazi. Yes, ntawomenya ko turakeneye ko binyamakuru bikuze cyane kugira ngo bizotange nakazi kurundi gwaruka. Siko biri none niko bimeze. Hari gihe wubaka ibintu ukavuga ati bino bintu namaze kubaka, harageze ko bivyaza umusaruro no mu bandi. Ugasanga ni muri yambona kazoza, ugasanga turiko turagirane ubuzi turiko turabukreya. Ubundi niki Uburundi budushakako. Yego. Ntitube mu buzima bwo kwidodomba. Tukiraho nyene. Iyo ubonye umujene ari karidodomba ngo yabuze ibyo akora, ubwawe uhita wimagina ibihe biri. Mbo burya rero ikintu maze kubona ntabwo umuntu abura icyo akora, ahubwo abura icyo ashaka. So rero abantu benshi ntibaramenya yuko ushobora kuja mu kintu udashaka, mugabo ico utarushaka kugikora neza bikaguha icyo ushaka kabisa. Rero nibaza yuko abantu bakwiye gukora, cyane urwaruka rukwiye gukora, kuko hariho imyaka ruzoshikamwo izo nguvu canke ibyo byiyumviro ubona wowe ufise uyu munsi biba bitagishobora kugira biba bitagishobora kuza nkuko byariko biraza. Yes. Okay, reka twinjire mu kiganiro nyezina Abdul. Unkundire twinjire mu kiganiro nyezina kugira ngo abantu tubashikirize ibyo twabemereye. Okay. Kamba Nyamwasa muzi? Ndamuzi cyane. N'umuntu ariko aravugisha isi uyu mwanya. Harimo sirtu n'inkotanyi. Kamba Nyamwasa arashinja President Paul Kagame, arashinja FPR inkotanyi gukoresha ubwoko bw'abatutsi mu kubankanisha n'ubundi bwoko mwaka karere. Kino kintu ukibona gute? Turashaka tugisesangurira hamwe muri rusange. Mbo jewe ukuntu ndabibona, kandi twari twarigeze no kubivugana, arigeze kukubwira ati burya Kagame nubwo avuga ngo agwanira ubwoko bw'abatutsi, nuko wewe abari hariya hejuru hama akavuga icyo ashaka, hama bajya abantu bari hasi ntibashobora kuja, ntaho baba bafise bashobora kuvugira ngo bavuge ngo nukuri sitwe twamutumye. Ntaho bafise bo bivugira ngo sitwe twamutumye. Ariko ku by'ukuri nta mututsi yigeze atuma Kagame kumugwa kuja kwica ayandi moko muri Kongo ngo arikagwanira. Ariko tukiri ngaho onya haro n'abatangura kumwita ngo ni Yesu.
niwe mukiza wacu bajya babara abantu b'ibigorogoro batazi ibyo barimo batazi urumva bapfa erega waruzi ko hariho abantu badafise umwanya wo kuraba ngo kanaka yavuze iki mbega iki yavuze baraba gusa uwabivuze ninde urumva abonye uwabivuze muri bya bihe twaciyemo by'amoko yaraba byo kurabana ku mazuru yaraba akavuga ati uyu n'umututsi w'iwacu abivuze sebo urabyumva mugabo hariho na jenzo kwa manda bivuga nukuri hariho abantu b'abatutsi b'imfura ibi bintu batabishigikiye batanabirimwo batanavyerekwa kuko babizi neza yuko atakamaro na kamwe binyankamugayo tubitu urumva atakamaro na kamwe bishobora kubamarira bishobora kumarira ibi bihugu byacu bishobora kumarira imiryango yabo kuko tuvugishije ukuri Kagame ariko arica abantu yitwaje ubwoko bw'abatutsi sivyo mugabo none abatutsi barabifise nk'inyungu wapi nta nyungu nimwe babifisemo ibi iyo turiko turabivuga twebwe usanga twaramenyereye yuko batwita intera hamwe batwita badutazira amazina twarabyemanze ariko reka ndakumvisha akantu iki kintu kivugwe n'umututsi mugenzi wabo ari we Kayumba Nyamwasa iki ni kiganiro yakoze sije nakimukoresheje abantu yagikoze ku bushake bw'iwiwe atawumufashe kuntuzenyi ariko agishiramwe ubwenge kubera yuko arazi ivyo ari karavuga reka twumvirize iki kintu sibyo reka tubanze tubumvishe hama tuze kugira ivyo dusesangura ariko twamarije kubumvisha ibi bintu ugerageze kwegereza kamera zimwe bakazituma kuko umwe ari abantu b'abakubatana niba yarabibonye muri politiki utekereza ko ikibazo kizarangira gute ku buryo abatutsi bisanga babana neza n'andi moko nta ntambara zihari nta mwiryane n'inzara icya mbere wari uvuze uti abana be no muri Kongo ntabwo bajyayo nibyo ntibashobora kujyayo ariko avuga kuri ba bana ba Kagame arinda se aba mu bajepe undi aba muri NSS aba ntabwo bajya muri Kongo ubwo urumva abandi bana niyo bagoyoza ko ari badge of honor nkuko wari wabivuze abo bana be twakabaye tubumva bari za pingana za masese n'ahandi ariko ntabwo bashobora kujyayo niba ari badge of honor yakajyanye yabe ibyo rero ibyo uvuze uti ibibazo byo kwitirira abatutsi n'ibintu bibaje cyane abana bo mu bundi cyane babandi muri iki gihugu yenda akaba hari nk'inama ziraba zimwe bakazidutumiramo noneho bakatubwira bati ibintu twumva ko abantu bagiye muri Kongo mu kujya gutabara abatutsi ati se bari abandi ari amoko yo bo bazatabarwa nandi ikibazo rero ibi bintu ntitwabivuze kuva kera abiriya ukabikora mu izina ry'abantu runaka kandi ugifite ubutegetsi biragoye kugira ngo noneho abantu bumve basobanukirwe baboneye imyaka yose abantu barimo gupfa kuko iriya ntambara irangiye ziriya ntambara zirangiye abantu babigiramwo n'inyungu cyane n'abatutsi nyine nibo babigiramo inyungu kubera yuko abana babo n'urugo rwango rwagabanuka ibi ndabivuga ntavuga ko abatutsi ziriya ntambara bazishyigikiye ntabwo ari byo ntanabikubwiye tubitangira abanyamurenge barapfa ntabwo ari amoko yahariye akwiye gupfa ngo ashire muri buriya buryo n'abatutsi ubwabo bashire noneho ngo bavuge ngo intambara za koruta intambara za zahabu intambara za biriya bintu byose by'ibisahu ngo ni intambara z'abatutsi ntabwo ntibibaho
dusesangure Urumva? ayo majambo kugira ngo abantu bashobore gutahura bino bintu. nababwiye Kagame nta mututsi n'umwe yigeze amutuma umugwanira. Uyu none si Kayumba Nyamwasa bivuze ibi, kandi rero yababayemo n'igihe kirekire. urabyumva? Kayumba Nyamwasa ntumufate nk'umuntu yababayemo, ari novuga yuko ari mu bafondateri b'icyo kintu cyitwa FPR. Urabyumva? So rero ibyo avuga arabizi. Urabyumva? N'intambara twarababwiye ati FDR ni Korta ni Nzahabu, Umunyamurenge, Abanyamurenge FDR na FDR nizo Korta. Ubisanzwe Umunyamurenge plus FDR bitanga inzahabu. Urabyumva? Twarabivuze. Kandi ntabwo ayo moko izo ntambara zikogwa no kuvuga ubwoko bw'abatutsi, izo ntambara zikogwa zitirirwa ubwoko bw'abatutsi, nta nyungu na nkeyi babifisemo. Nta nyungu na nkeyi babifisemo. None n'abatutsi bangahe mu Rwanda bakenya? Korota ziva muri Kongo zijahe ko twumvise yuko mu kwezi baronka u Rwanda rwakura toni zirenga 150, ni 150 oya ni nyinshi tu, zirenga 150 ku kwezi. Izo toni zirimo amafaranga angana gute? Ayo mafaranga ko adatungishije u Rwanda. U Rwanda tubona rurimo abanyagihugu bagwaye amavunja, abanyagihugu babuze ibyo bajya bagaburira abana babo ibintu bita imitanga. Umutanga urawuzi? Ikintu kitaribwa bro. Kera bahora batubwira ati uriye umutanga ucupfa. Aba bavuga kuri kurabarengerera nivyo. Urabyumva? Uko nukuri nta nubwo noja kurondera ibizibiti byinshi canke ivyemezo byinshi barabizi. Urabyumva? Abanyagihugu barira twabuze iki. Noneho leta ikagenda ikabakama ku buryo umumotari yirigwa mwibarabara ariko arakora akabura icyo atahana bro, ahubwo agatahana amadeni. None iyo leta yica abana b'Abanyarwanda ibajyana mu gisoda kugwanira muri Kongo, ikibakorota n'amazahabu n'amakobarte, sibyo? Niyifise Rubaya, ni usanga iri muri za Twangiza mining. Ivyikuraho hantu bijahe kugira irinde ikenesha Abanyarwanda muri ubwo buryo. Kuki idafata kuri ibyo iba yakuye muri Kongo ngo iteze imbere igihugu, ahubwo ikarinda gukama Abanyarwanda n'utwo bari batunze? None bibaza yuko nimba Abanyarwanda bamerewe nabi, Abanyarwanda bamerewe nabi n'Abahutu gusa ni bose? Ariko tukiraho nyene ndafisa kandi kabazo nashaka kubaza. Abahutu nta Batutsi bamerewe nabi. Nibaza ko ari bose. Banzuriki, nimba umututsi hariho umututsi w'Umunyarwanda amerewe nabi, urishua yuko umututsi w'Umurundi yumva yuko Kagame ari we yo mugira imana y'Abatutsi? Uwo mututsi w'Umurundi niwe azobaho neza gusumba Abatutsi b'Abanyarwanda bari hariya? Nimba Abatutsi b'Abanyarwanda ataco baronse mu ntambara za Kagame, umututsi w'Umurundi azokironka? Ariko harjambo yavuze abana biwe ko zino ntambara batazijamo. Ndaza kubaza kino kibazo nongere ndakubaze nti umwana w'Umuhutu ari mu Rwanda ariko arumva ko president amutwara w'ico gihugu ariko agwanirira ubwoko bumwe, kuko ntagiye turumva avuga ngo yagiye kugwanirira Abahutu. Ibi bintu nubona ko bishobora kuzana karambaraye mu gihugu cy'u Rwanda? Abahutu yagiye kubica muri Kongo, impunzi z'Abahutu zari zahungiyeyo hafi namba tari miliyoni 3 nibaza yuko ashobora kuba yarishemo nk'imiliyoni nka 2. Umva yaragiye kubica. Hama abo bana b'Abanyarwanda
ashira muri ibyo bintu ku by'ukuri abana biwiwe ntabwo yobajana muri ibyo bintu kuko kabone n'ubwo bimuzanira inyungu ariko kandi azi n'ingaruka zabyo ariko kandi none wibaza yuko umugore wiwe yomwemerera kumujanira abana ku mabagiro aho baja kubagirwa uraza abana b'abanyarwanda bamaze nagira ndakubwire uzubaza umunyarwanda azi mu Rwanda neza akubwira abana b'abanyarwanda basariye ku rugamba rwo mu 90 na uru rugamba Kayumba avuga yuko bagiye kugwana muri Kongo muri za 90 guhera mu 96 98 igihe bafashe Kongo bagashiraho Perezida Kabila bro barapfuye haboneka casualty nyinshi ibimuga bamugariye ku rugamba benshi cyane noneho tureka bo rero baza abana basaze basarishijwe n'amasoro n'ibyo baragira trauma barasara mu mutwe genda bizi ni ibintu umva kuri ibyo byo nta nubwo nirirwa ndaja kubaza ni ibintu niboneye amaso mu yandi abasaze basariye ku rugamba kandi ico gihe wari wewe bakigendana icyo bita amafragment ekra mu mutwe ati iyi ekra yafashe mu mutwe iyi tuyikuyemo n'ubwonko bwoca buseseka bakayigumizamwo akabana nayo akaramata urumva aho hantu wibaza yuko none izo ngaruka zose Kagame atazazi arungike y'umwana wiwe yego kweri woba wamubo n'ugurungika abo bana babo bavyeyi bandi abo gati ibyo bishushumbwe kuko Kagame arikunda bro arikunda iyo ibikutaza kuba kwikunda ntiyari kuvana n'aba banyamwasa kuko baragwananye urugamba arabizi ibyo bakoze arabizi ubwo aba banyamwasa nibo baba baramugwanije mu gitegerezo cyo muri Kongo kuko yavuze ko kujya muri Kongo atari ko kugarukana amahoro ubundi Tshisekedi na Kagame ari bo bakwiye kwicarana kugira ngo bacumvikane ko yavuze n'ikintu cya FDLR aravuga ahantu hatwagwa nabo za Masisi reka n'ahandi hatandukanye reka tubyumve ibyo bintu muri aka ka video yavuze ko Masisi twagwa na M23 na RDF ndako nakivuga amakuru turayafise umvirize ninde ukwiye no kwiyoroshya akagenda akabwira uriya ati ibibazo reka turi uko twabivamo cyo kintu cya mbere cya kabiri cyakurikiraho rero ni ukuvana ziriya ngabo akazivana muri Kongo simeza ko byo ukunda akazivana muri Kongo ndana kuzikura muri Kongo bari abasirikare bo muri M23 bari duhagarara ingara avuze ko abasirikare uko Kayumba Nyamwasa bibona yo bakura muri Kongo niwo muti wavyo ntawe nk'umusesanguzi urabona ko iki kintu Kagame yo gikora mboje kubuganje sindiko ndabibona Kagame abikora kubera yuko ejo bundi bari batumiye umusirikare n'umu brigadier general nibaza ko ari n'umupolisi ntabyo nzi namba brigadier general yitwa Ngegabaje ndamwibagiye ikizina bavuze ku bintu byo kuva muri Kongo yavuze yuko kuva muri Kongo kwa FPR cyangwa kwa RDF ari nk'ubwiyahuzi kura muri Kongo bari abasirikare bo muri M23 bamwe bishoboka bakabashyira mu gisirikare cya Kongo noneho icyakurikiraho ziriya mpunzi z'abanyarwanda ziri muri mu Rwanda n'abandi bakongomani bagataha icyo kibazo niko cyarangira ariko kikarangira u Rwanda rwiyoroheje kuko niko rwateje ibibazo bagakora ibintu nayo ngiye ujya guhaguruka uti FDLR utiki kandi uzi kubeshya kuko abo tuvugira ubu ngubu muri teritwari ya Nyiragongo
iyoborwa na M23 na RDF. Teritwari ya Masisi iyoborwa na RDF na M23. Yewe na South Kivu iriya yose nibo bahayobora. None se iyo FDLR bavuga ibahi ko ariho bahayobora, bavuga ko bashakisha neutralization, kuki batabikora bakabirangiza muri iyi myaka yose 30? Ibiro byo kwitwaza ko uzica andi moko kugira ngo ushakishirize abatutsi amahoro, ibyo kumva ko uzajya mu gihugu cy'abandi ukakiyogoza imyaka 30, ibyo ntabwo bizazana amahoro. Ariko mu gusubiza ikibazo cyawe, icyambere nuko Kagame yakwiyoroshya akavugana na Tshisekedi, noneho bakumvikana uko kibazo cyarangira. Icya kabiri akavana ingabo ze muri Kongo. Icya gatatu bakareba uko bari muri 23 bajya mu ngabo. Icya kane ari nacyo cyanyuma, Kagame akavugana nawe n'abamurwanya abatemeranya nawe, kuko ntabwo uzabwira Tshisekedi ngo yivugana na M23 ngo bashyire mu gisirikare, uwo abakurwanya ukavuga ngo nzabica kugera ku wanyuma. Ntibizakora, kuko ibyo bimwe nibyo uzavuga uti yenda ni FDLR yenda idafite ingufu muri iki gihe, mu myaka iri imbere yenda izagira izindi ngufu usanga wongeye basubira. Okay, urumva? Yeah. Rero aho ibi bintu no kubwira yuko Kagame ntazokwemera kubikora keretse abikoreshejwe. None ko tuzi Amerika yamaze kubisinya, Amerika ntango bifise mwino ngwa. Erega narakubwiye burya kimwe mu bintu Kagame arindiriye, ibi bintu byose ubona aguma yigirishwa, yigumisha hariya azana utundi dusoda, ashira hariya dupfa, agenda azana utundi, agenda bayorabagura abana mu makambi. Icyo ari kagwana nacyo, wewe uko yiyumvira yibaza yuko umuntu amubangamiye muri misiyo ziwiwe ni Trump, niwe yibaza ko amubangamiye. Trump niya hava avuga ati jewe nzobandanya nkore ibyo nshaka. Barabyumva? Rero kuvuga ngo kijya kibazo warumbajije ati urabona yuko Kagame azovyemera gukura ingabo ziwe cyane, ntabwo byoshoboka. Ntabwo ibyo Kagame ntabyo azokwemera mpaka we habanze haze ikindi gisoda kimukura ku butegetsi, kandi ibyo ndabikubwiye. Ntabyo Kagame azokwemera, ntabyo azokwemera mpaka bamukure ku butegetsi. Urabona neza ko hari ingabo zishobora gukura Kagame ku butegetsi? Zivuye hehe? Mbwira abantu. Reka agenda kubwiza ukuri. Kagame wenyene FPR itera u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda cyari cya gatatu muri Afrika ku ntambara yo hasi. Nta nguvu nta namwaramutse Mariya bari bafise iyo kuba bogwana n'u Rwanda ngo barushobore. Urumva? Gifise ibikoresho, gifise abasirikare bazi icyo bakora. Kira kitu Habyarimana yari afise byose. Urumva? Mugabo ibihano yafatiwe byo kutagura ibigwanisho, byo kutagirane ahantu hose agakomanyirizwa. Burya nibyo byatumye Habyarimana inkotanyi zimwinjiramo. Ikindi cyatumye bamwinjiramo abagambanyi canke ivyitso, yarafise inkotanyi zari zifise ba Marcel Gatsinzi, zari zifise n'abandi, so barabafasha ko nibaza yuko ngira ngo hari ibyo babona ngira bashaka yuko byohinduka. Hanyuma barafasha inkotanyi zirashika ku butegetsi. Rero kuvuga yuko Kagame wewe bitokunda
hoba ari ukwihenda cyane. Mm. Birakundana cyane cyane yuko nimba byarakunze kuri Habyarimana yari umuntu akunzwe mu gihugu. None wibaza mbega dufate ko Habyarimana yapfuye yishwe na RPF, wibaza yuko igisirikare ikindi cyangwa inyeshamba zindi zo zokenera kwica Kagame zikamwica, wibaza yuko bitokunda kugira ngo umubiri wiwe ni beto, na beto barayimena, ngira uhora ubibona muri za Irani na za Israeli. Beto ntizimeneka none. Yes, ariko ni yavuze rero kiri très important shaka ubwira abadukurikirana ati yicishe bugufi aganira Tshisekedi. Kagame ntashobora kwicisha ntubishire kuko erega ikintu kimwe abantu bategerezwa kumenya, babanza kumenya uwo Kagame ninde, yavutse gute, yakuze gute. Urumva n'umuntu yakuze nabi mu buzima butoroshe, aragwana arasubira aragwana gushikaho yashitse. So rero narababwiye ngo umuntu iyo yigeze gusonza ntiyigera haga, yegeranya akusanya kugira yumva yuko umengo niwamukorera ku isahane ntahaga, rumva rero n'umuntu yabayeho nabi, yabayeho asuzuguritse, umuntu yabayeho asuzuguritse nk'uko wewe byamubayeho, yama yumva yuko umengo ntashaka ikintu na kimwe cyo musuzuguraza yo kwemera gapfa. Kandi yaranabivuze yuko iyo inzira yiwe ayizi ari kugwana gushika ku munota wa nyuma, gupfa ntacyo bimutwaye. Kandi yaravuze ko inkotanyi zumva urusoro cyane, ubundi abantu baba bavuze ko inkotanyi zumva urusoro cyane kurusha amahoro, kuko baravuga ko n'umuheto ari wabahaye. Ya rega narakubwiye ngo inkotanyi zitandukanye n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi, umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi kugira ushike ku butegetsi yego warafashe ibigwanisho, ariko bobo ikintu ca mbere biyumviriye yuko cyo bafasha kwari ukurondera amahoro. Barahagarika intambara, baraja mu biganiro by'amahoro, hanyuma biratorega umuti, baraza barafata igihugu mu mahoro biciye mu matora. Bitandukanye rero n'umuntu yafashe ibigwanisho akagwana gushika afashe ubutegetsi. Yama yumva yuko ikintu kizomugumiza ku butegetsi nikijya nyene camushikanye ku butegetsi. Urabyumva? Bitandukanye n'umuntu yashitse ku butegetsi mu mahoro, yama yumva yuko amahoro ari cyo kintu ca mbere. Urabyumva? Rero kuvuga ngo FPR yoreka kurasa abantu kandi ari byo byayikijije. Erega urazi yuko uzubirabe n'umwana, umwana iyo ikintu cyose agusaba akoresha amarira, n'ubundi yamakoresha amarira kuko abazi yuko ariyo ntwaro agukubitisha. Urabyumva? Aricyo kirimbuzi. Nicyo kirimbuzi ciwiwe gukoresha amarira. Rero na FPR yakoresheje inkoho kugira ngo ifate ubutegetsi, hanyuma abene gihugu kugira ngo bayemere, barinda gukoresha kubatunga iminwa y'inkoho. Kayumba Nyamwasa yarabivuze ejo bundi avuga yuko hari ahantu bagiye kugwanira mu ntambara y'abacengezi, abanyagihugu ntibakunda abasirikare ba FPR. Yarabivuze barabavugiriza amafirimbi bagakubita imigereni, amadebe. Urabyumva? Kubera kubanka barashimwe n'inkoho. Ni nka kujya Goma na Bukavu kugeza isaba kunywani bahari bemeye kubw'umunwa w'inkoho. None wibaza yuko uwo muntu kubyukuri azohera akareka inkoho kandi ariyo yamuhaye? Ntibikunda. Rero iby'amahoro mbo
nibaza yuko na Amerika ibizi neza yuko Kagame atazokwigera yemezwa n'amahoro, gusa baramurindiriye kuko buri kintu cyose kigira intambwe. Urumva kigira intambuko kigenda kiracamo, ni tap par tap, ntabwo ari uguhubuka ngo uce ukora ibintu. Baramuzi rero yuko atazokwemera, niyo mpamvu batanguye gutegura opposition. Muri Amerika byarabaye, sigenda bivuze byabaye muri Amerika kandi barabizi kandi ntacyo babivuze, sibyo? Rero niyo mpamvu Amerika iri kirategura ijya opposition, barashobora kuba bafise uko bazobigenza. Urabyumva? Barabizi ujya ntashobora kwemera. Mwana wa mama, ibyo kuvuga ngo azova no muri Kongo, ahubwo abakobye igisirikare kiriko kiramugwanya gikobye gikubite ku nguru kimurungi. Ariko iyo uvuze ngo azova muri Kongo, ngo Amerika ngo irategura opposition, mwe tubona n'abafaransa bamushigikiye cyane kugeza isabe ko bamwe baranamupfira, ibintu bivuga ko no kumupfira nyene nayo byo kuvuga ngo kumushigikira barafise ngo ubufaransa buracafise ingufu zo kuvuga ngo ni bya bindi ushigikira umugabo adakomeye mugakubitirwa hamwe. Rero nibaza yuko ubufaransa nabwo buriko bukubitirwa hamwe na Kagame, kandi Kagame azokubitirwa hamwe n'ubufaransa kuko ubufaransa ntaco bwimariye. Icyo bwari bwimariye cyari cyava muri Afrika. Afrika nayo iriko iragenda ibucika, igihugu isigaranye n'ubwo Rwanda nyene ubufaransa buza burakoresha muri Kongo, haboneka utwo dukorta babashe kurya kabiri baronka gatsima, nayo ibisigaye nta bindi. Ntushobora kuvuga ngo umusuma arakomeye kandi hari leta, hari igipolisi, hari igisoda. Umujura rero ntakomeye. Gadugushimire cyane Abdul. Murakoze cyane. Dushimira abantu bose ko dukurikira, we wafashe kanya ukumviza kino kiganiro, turagushimiye cyane. Bye bye.